hamwe na Kristo. C'est dans le cadre d'abord du rassemblement de la jeunesse, évoqué surtout parce que nous sommes dans les vacances de Noël. C'est pour nous un devoir, comme nous le faisons même chaque année, chaque vacances, que ce soit les vacances de Noël, les vacances de Pâques, que ce soit aussi les grandes vacances. Nous mettons ensemble la jeunesse pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des mauvais comportements, pour qu'ils se rassemblent au moins dans des activités sportives ou culturelles. Kuno ibikorwa biriko biragenda ni kuri ndabikenguruka urabona abantu ni benshi batwitavye kandi n'ama equipe ni menshi ubu hariho evolution kuko ubwa mbere hari gihe twama dukora izi evenement nk'izi nyene tukamaramara tukabura ubushimwe dutanga kubera turadodora ahantu henshi ahubwo dushaka duhimiriza n'abantu bafise amasosiyete kugira baze barafasha ibintu nk'ibi kuko ni ibintu bifasha ugwaruka apana ko bafasha bajya ayo kwera babona ko ari amasosiyete akomakomeye ugwaruka ruto ruto batagwiwe. Avant, on a commencé ces activités, c'était en 2013, avec l'association des jeunes sportifs de Jabé. Mais on n'était pas aussi soutenus, même beaucoup de gens ne comprenaient pas cela. Mais nous commençons à voir qu'il y a des personnes, des entreprises qui commencent à voir que ça donne des impacts positifs. C'est pour nous un grand honneur et nous nous en réjouissons. Ni kuri iyo yadufashije ari nawe pare wacu ni Apotre Jean Paul Manirakiza ibyo tuko turakoresha byose gushika ubu niwe yabaye umusponsoring wacu ari nawe pare wacu gushika ubu nta wundi muntu iyo yadufashije ikintu na kimwe apa ya Apotre Jean Paul. Twagishigikiye kubera ko batwegereye baratubwira Abdallah yuko basanzwe bagira encadrement de jeunes en vacances bagomba ko atamwana n'umwe yogenda kononekara yari mu vacances amarato twatumwe n'Imana kugira ngo dufashe abantu kuma bafise indero nziza na cyane cyane iyo bakiri bato kugira ngo kazoza kabone gaheze kononekara twatumye twashigikira twarabikoze amatwa bishimye cyane kuko basanze ari ama équipe mesh de jeunes handi cyatwe tubikora nuko muri Holy Standard dufise département canke sous section ya art et sport rero turifuza ko abantu biciye muri sport aussi bamenya n'Imana kandi bakantrena n'imibiri yabo rero nibaza ko twagomye kandi gukura ubutumwa bwiza hagati y'impome zine igihe tumaze ngaho tuguma tuvuga ubutumwa bwiza abantu barakinye basket abantu baraduze basket abantu bararyohewe abantu bari yo kike mata maana ko twaramfashije cyane tugashamo n'abakinyi bamwe bakina muri division A intumbero yanje ni kugira ngo abakinyi bose bakina basketball cyane bakina imigwi bagire visibilité tant nationale qu'internationale naco gituma mubona na RTNB yashitse BTV yashitse Mashariki TV yashitse na Nice Media yashitse kugira ngo duporte loin les talents des jeunes burundais bashobora kugira kure rero est-ce que twatsinze mugabo twatsinze twebwe twenye naho twakinye dusa nabanganije twifuza ahubwo ko aya mavideo yogera kure cyane kugira ngo abantu bamenye amatara y'aba ba jeune ama effort yabo n'ingufu zabo ntizigarukiye mu Burundi bagenda aho bakina muri NBA murakoze cyane. Naho ndaza amategeko yawo menshi urabereye ijisho urabona ingene bagurukira hejuru mu kirere kandi ndisa urabona ko ari urukino rudasa n'izindi nkino dukunda kubona tumenyereye kubona gukina ejo hazoba hariho ubundi buryo bwo gukina hazoba hariho nk'urundi mukino n'izindi nkino ari iz'amaguru ari iz'amaboko kugira ngo babumbatire mu mahoro botanguriye nyene gushigikira ibyo by'igikino no gushigikira inkino zose zoba zigiye